uba ngaha nababonye umviritse kuri rasiyo twahora dukoresha ntacu uzorenzako uravyumva fata aya mahera ugenda ugura ibiharage ikirundo n'intete z'ibigori ubisyesha nivyo uzohora ubagaburira iminsi yose intete z'ibigori ntavyo wumva amatwi yasize nuko mvuze nihagica urenzako uzoca utaha nta mukindi naco bajya abana barakuze bazokwimesurira nta kubamesurira kirazira kubamesurira hama kandi nukubaha ibikorwa bagakora nta kuguma bicaye umwana wa ruguru utamuhaye ibikorwa cangwa sore nayi kuraba ababanye bashasha uyitwa Jehisa hamwe nawe ni Ariane twariganye nyene ku ishure rimwe ariko wiga handi. Okay. Enchanté. Didier turashobora kuvugana none? Bo nibaza ko worindira tukazovugana ejo kuko urabona ko mfise umushitsi sinoca ndamuta. Bon, uzondondera ni waronka umwanya. Je ndagiye. Siko? Okay. Okay. Bye. Sawa. None wewe ufise umisha gute? Ufise wajyana benyene gusa. Yego. Byagenze gute? Kugira ngo ntirondere undi mugabo. Yo turashimye kwirerera abana. Burya je naravye mbona abagize mahiyaje bose ntibamerewe neza. Harabusanga nukuri bitameze neza. Je rero nace nshima kwirerera abana. Nta mugabo nifuza kuja ko vrema. Nanewe ho bite? Ufise je mwana umwe gusa. Jewe nta mugabo nigeze ndonka tumarana kabiri. Udose wese yacampera. Nshashima kwirerera ujya mwana gusa. None se wiwe bisagenze gute? Yarapfuye cyane. Kasha ni birebire tuzobivuga n'undi munsi. Sawa. Reka dusoma agacupa tubireke. Tugasome ni hatari. Nenga ukagutse. Yego hewe. Allo? Ni sawa? Ndashaha handi nyene. Yego ni hondi. Okay, karibu. Hewe sigarindire rero. Sigarindire umuntu wawe. Ucugere. Ugira gende kuko burya nta mukozi ifise. Burya umukozi shana wanje ndavyihotse. Okay, ntacyo. Wowe rero tuzadusubire ejo. Yego sha sigara murindiriye. Yego sha. Nagise ntebangira cyane. Iyo ahubwo ngo waraje. Mahoro. Sawa. Karibu. Yego. Sawa. Sawa. Baho. Karibu. Christine ure n'umugenzi wanje yitwa Joni. Niwe narindindiriye. Uyu nawe turakorana yitwa Christine. Yego. Anezero cyane kubamenya. Yego tuzosubira umusanzu naringiye. Yego. Nugiye kubera cyewe. Oya sikwera mwebwe. Ntaje tuzokwitana n'undi munsi nawubwiye. Ubwo neza cyane. Sawa sawa. Sawa rena hejo. Sawa sawa. Okay. Burya Jean Pierre je ndiko ndiyumvira nibaza kugiye kuruka vyakagere ni kera Shaka ndakubwira by'abasokuru bari bazi ubwenge asha bavuze ngo warushe ntaruhuka urabona wa munsi tuvanye narashitse muhira nyene ebana ikiyago cari umunoni ntiwumva ujya nyene gasupari acara telefone kumugora amuteye abana nanje ni ntangorane urabamanuka nejo ni nta mwana ari ngaha aya kwiga no gufungura n'ibizonanira naho barahari Ntabwo wayiyegeretse. Ndikundoshe akirikundira cyane. Ibintu bito cyane. Ani sawa? Yes, yego. Ani sawa. Hewe. Ushaka kwibaza rero. Yego. Hajya rembo yoshitse. Yo ndamaramaye neza. Numva naguma saba Imana uze Christine yagiye. Ndambona urashitse akiringa. Ndamaramaye nyine. Sheri, ivyo nibisanzwe cyane, nibisanzwe cyane ko jera turi kundani. Kandi ubunye ntacyo tugihisha, ahubwo ni byiza ko dushaka umugaragaro wese abimenye. Kuko uriko ndakunda na Jorande. Ofete Christine turakora. Rero jewe hari igihe nyine ndaba nkarabwinda kurusha imyaka ngaca numva nyine ndamaramaye
mugabo rero kubera urukundo ndagukunda ntashwa sheri nshobora kubwira ni kimwe gukunda ntibireba imyaka cyangwa ubuto gikuru n'umutima ukunda kandi ushitse cyo nzi nuko aragushima kandi akwikundira cyane kuko hari igihe numva kumenya ngo nusimbira ku mabati nkacuraranga ukunda gukunda primashe iyi mvera yema ngo ndabikoze umugore kuva uwo munsi ntituzasubira kuvugana urumva mve ndakubwire Jean Pierre kujya kuntu mutavyaranye umwana numwe n'ujya mugore wawe nihagire iyo comportement yego none cyane hari uruhanda bifisemo none kimwe gusa genda urabe uzuramwegera buhoro buhoro ndakubariye mushira ikiganiro imbere kurusha ibindi byose yewe uko mpaye kumbwira nini yadufashe neza cyane vraiment aho barampaye make hanyuma twagaruka nzomongera kuko yadufashe neza cyane nibisanzwe erega bujya muzotinda mushira ku murongo umwe hanyuma rero erega no nyina zotinda agutahure sha nukuri aho bigenze naho Imana ndavye uko bemeze ubuya singitora itiro ndaryama akazi nabahaye mwagahejeje Yego. zijya mpunzi mana zimanitse ku mugozi ziragorora Nzari bwumene. ntazarigome neza mparure gatatu wahejeje kuzigorora Nukwenda gusavye imbabare James kibazo. Ngwiki. Ndabikora mpeje. uhejeje kuzigorora ucukora irya twarete yo hanze ndahaciye inuka nibara nyarasa n'ingoga kwashe be uwundi mwana we wari Yagiye kwimutse ataheza ku bagenzi biwe. akaza mu ijoro camenye ataha acamenye yarara abantu biga ngahari nzakwiyamara abasha shaka we nahirutse turi kumwe turiko turayaga sanga wagiye asha bashugarukiye he uyu muntu arenganya ari kumwe na gahungu gato gutyaye aruka kuzana mutation kazi wacu kugira ngo akorereho yego mugabo rero aka gahungu bari kumwe ukuntu nabonye bagenda si umuhungu wiwe asha nawe wabihweje kwe nabihweje gose si umuhungu wiwe hari n'ikindi utazi ejo bundi yaraje azanye ikete rya mutation ashitse mu biro ndamuraba arandaba ndamubaza mbega harantu ndakuzi nawe avuga uko nyene twese biratuyobera none gashaka werega abantu twese nkatugenda twunzina birashoboka bitangaje kandi n'ikindi nararavye dossier yiwe ntari mariye n'umuntu akuze wo umukobwa akuze ntari mariye naravyibone muri dossier je numva uwo muntu mbaye interesse cyane nukuri mbere kutahora wiyumvira ivyo bintu uziwe Jean Pierre je ntavyo nahorana mugabo iriga shaso iriga Sophie nta kikigenda ika kweri burya turabana nk'imbwa n'akagomba mbwira ushaka ndabafasha iki je nukuri uragerageza urako woduhuza Jean Pierre jewe ivyo nzobigira nzogerageza ndabahuze kandi bizoshoboka emwe ga nanje uwo munsi nzosorora nzozinywa ego vrema urumva ubwo uzokwiyaranje n'ukuri bikunde je vrema ndumva ko ndabikeneye cyane kazi bawe bamubwiye yuko ari wowe umukeneye ko mubonana mukaganira jewe azoja bona tubonana gusa ataravye yatanze ash nukuri je nzogushimira cyane vrema Sawa? Uwo tuzaho n'umushikiriye. Oya n'umugenzi zo kwari ibintu by'akazi nye. Okay. Uje ariko ndimvira. Aba bana ko twoja kubatembereza vremere ga kuva amanukana ntibararengana irembo. Cinamaze gufata izindi program.
hama kandi kubatemberetsa urazoraba neza ko atari bazohava gutemberetsa igisagara barakikurusha barayerera abo bana muco wewe amasaha atahira ko je ntaneme umunsi umwe nzomuraza hanze no kuri bararengeje mama Sawa. fatira naho mbona usa n'witeguye agomba agende Yego nyarutse. nde Gira neza ntunkate. egeze inyuma sindagukate Gira neza kandi urabona ko untebeje. uno munsi rafise umushitsi hava aza kundamutsa yego Umushitsi wawe. Marisa mama hava aza kundamutsa Mbega Marisa muri baje babiri. Marisa n'uyu je birangura kubatandukanye kumva nabasa. Rega mama ukunda ntumuyoberwa. Marisa n'umwana mwiza aritonda. Umva vraiment n'umwana mwiza gose. Hama Jerisa nawe afise utudrede mu mutwe umva ko bitagoye gutandukanye. Ariko ga mwana DJ naho bajya ndabakunda. Sinifuza yuko ukundana nabajya. Nifuza yuko ukundana na Ariane. Urabona mwana Ariane wabo bari ifise yega tuhatorera koyuko. Mama jewe Ariane sinigeze ndamukunda kanizera ko mama ibyo tovyinjiramo cyane ndagukunda kandi ndakubaha ariko ndagusabye uzokubahirize shwa yanje kuva Marisa ndamubona sintori tiro ndumva hari ikintu mbuze muri jewe kiretse ko nawe maze kubona ko yarankunze Didi ariko nubwo Jerisa nawe ivyo yambwiye numvise biri bizarre. Didi ibyo gira byose umenye ko bitazonezera ujya mama wabo numvise atakigenda nta tuba tuvuye nta tuba turoye ubize rero Didi sigara urateka ngiye guhitana Anje hari ibintu nemeye ko nja kumwereka sigara uracopora sange wahejeje sintera Mama gira ugende ntaco turasubira sigenda bigira sigara uragira je gusa nkunda umuntu sinkunda amaronkoma oya ntaco nsange wahejeje sintera sawa Simbona igituma kubwira ibintu by'iwanje nukuri nakubwiza iki oya wewe warahindutse usigara ku ruhande rwa Jean Pierre yego kuva ryari je ndi ku ruhande rwa Jean Pierre ko je nzi ko ndi umugenzi wawe kuva kera kandi nama ndi kuri kote yiwawe na hano usikintera ubwoba kuri wewe ingene uri kuritwara muri iryo situation yanyu uri kurantera ubwoba watari uri kurantera ubwoba ahubwo nawe ntera ubwoba yego sha nukuri ndakubwira neje ndiko nditwara urabira wihindure mugenzi wawe urahindura naco bizogutwara mana ya umuntu namuheruka kera Christine wazamani gute amakuru y'imizi myinshi mana we gisagara kirabika mukamwa sawa urakomeye mukama wanje ubu n'umugenzi wanje kuva kera uretse ngatwaza mukama wanje gisagara kirabika amakuru y'imisi myiza yitwa Christine nawe n'umugenzi wanje mushasha yitwa So none ko mwihuse mana yanje ubona wararose abagenzi bashaje ariko muri yihuse umugenzi wawe utari umugenzi wa zamani abantu barampinduriye basi Chérie Marisa Chérie Marisa ure Marisa ni wasikara umusheri wawe ndabadije Marisa ni wasikara umusheri wawe mugabo shanka bibona ama distance maze ku iminsi Didier ndakubwira
nimba wubahutse kungira ivyo uzi n'ibintu byose nagufashije Imana irakubona sindakubesha Ariane niki kuva kera name ndakubwira ko ntakene kuja muri relation Marisa niki iyo si relation mbarira Didi ego nivyo waramfashije bingoye kuri hamahera y'ishure ndetse n'ibindi ariko nari nzi ko ari ubugenzi ibyo ntavyo naye niteze ubugenzi nyabaki narigeze ndavuga ko je ndi mushikawe ndabizi ko utari mushikanje none ariko gukora iciza simaka mu bikore wo muvukana nawe ndashaka kugikorera cyangwa ikorera n'uwundi Didier kimwe gusa uyu munsi urambabaje ku mutima Didi mugabo nimba ariko Imana yabishatse ntacu je ndagiye muganda kubwirega Didi ikidahura n'imisozi sawa ndagiye Imana ikubabarire ku bintu byose ungiriye no munsi Ariane Christine ndagusabye umbwira ibintu wagize ibiki ereka je na maramaye duhuye nabajya abantu wabaye malaleze gushika ni kuri na maramaye none muri bajya hari wankoreye mu kibi ntazo kwigera nibagiwe reka share na hajya nigirije kugira ndabaramutse ivyo nibisanzwe Christine uri kawusha ereka je na maramaye kuri ibintu wagize ntibibaho nabo nyene babibonye reka sha hajya wabonye hari yigirishije kumenga nta na kimwe azi none yakugiriye yarankoreye kibi kimwe ntazo kwigera nibagiwe yagukoreye reka tubireke share ngo tubandanye reka tubireke mana yanje yarambiwe ariko Didi pardon nukuri urumva ujya munsi nagiye kwa wakeri nsanga kera afise problème camba oblige kuguma kugira ndamufasha kandi erreur yahabaye niko tutigeze duhana na numero kugira ndo ngenda bikubwira ahubwo zimwe ntari bagira hama Jerisa twarateye inkuru vraiment aranyagisha byari biryoshe vraiment muraba grave merci ndetse nibaza narakubwiye ko nigeze kumwihenda ko nibaza ngo ni wewe hewe nje kumuramutsa nashushe nyene gose ndanabitiranya gose umva naramarama ibiteye ubwoba reka si wowe abantu benshi bakunda kutwitiranya twarabimenyereye okay mahoro bana mama kwagiye atatuvugishije arashavuga ko siko yandi ngaha oya gusa nyene mama siko yahora bo ibyo kutaturamutsa ntaho bihuriye no kuri ngaha oya vraiment umva ndakubwire shaka jewe kuva hajya hose basigura mu isengero nukuri nta kintu kimwe nigeze numva naguma niyumvira gusa imwe tuza guhurira ngaha na wa muntu ndaje numva umutima usimba sinzi igituma rero tutwega Jean Pierre umve ndakubarira hajya ugomba guca ku ruhande kandi atari byo warumenyereye uteza gusimba umutima kandi rero na jewe nyene ni hamwe nkunda gusenga yego kandi mudamu wanje ankunda nanye nkamukuru uraho naje mba naramasimba nyese nakubera oya ntumbwire umve ndakubwire shaka jewe aho ngeze noronka umuntu kazi ari serious nukuri je no kwiyangajara ugaca ushaka nzobigufashamo erega burya twe na Sophie nta kikigenda shaka mugamba sageze kuri ni amasaha y'abarundi ndazaraza wa muntu wutse bonsoir bonsoir Jean Pierre on est Marie-Ange Ange Jean Pierre